Bakunzi mwama mudukurikira mu ijambo ry'Imana, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusanga ijambo riri muri Luka igice ca mbere umurongo wa 45, handitswe ngo kandi hahirwa we wizeye, kuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa we wizeye. We wahisemo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, kuva umunsi wihana winjiye mu buhirwe. Ubuhirwe ntibuhagaze ku vyo ufise, ubuhirwe buhagaze kuco wagizwe. Umunsi wizeye wahindutse umuhirwe, niko ijambo ry'Imana ryakwise. Nturi umuhirwe gusa ko wizeye, ahubwo uhoraho urahiriwe ko ivyo wabariwe vyose n'umwami Imana bizoshika. Ku muntu ahisemo kubaho ubuzima bwo kwizera, ahitamo kwihana, hama agahitamo gukurikira ico Imana ivuga, kuko ico Imana ivuze kizoshika. Imana ntibesha, si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Rero ivyo yakoreye bizoshika. Kubw'ivyo nkundira ndakware ngo uri umuhirwe kuko wizeye. Mariya amaze kumvira ijambo abariwe n'umuvukanyi na mwene wabo Elisabeti, nawe yaciye yatura ijambo ryo kwizera. Kuri 46 Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana. Iyo uri umuntu wizeye ico Imana ikuvuze, ko uri umuntu wizeye ko uri umuhirwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, urangwa no gutazira no gushima. N'igihe ibintu byaba bitaratungana nk'uko bigomba, habaho gushima. Ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezerewe Imana umukiza wanje. Urashima kandi urangwa n'umunezero udahagazwe ku vyo ufise, mugabo uhagaze ku vyo ico Imana yagugize. Position apana possession, ico urico apana ico ufise, kuko ivyo ufise urashaka guhera, mugabo ico Imana yakugize ntigihera iyo utabivuyemo, itavuye mu kwizera. Ngo kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo, kandi uhereye none abibihe byose bazonyita umuhirwa. Ewe n'igihe ivyawe bitaratungana, ubufafara, ubukene bwawe, ubugorwa bwawe Imana yarabubonye. Kubera ivyo uranezerwa, Imana urayihimbaza, kandi nawe ugaca watura. Abantu bafise ukwizera baratura ivyo bizeye. Ngo uhereye none kuva ubu abibihe byose bazonyita umuhirwe. Ugendere muri ubwo buhirwe kubwo kwizera wahisemo. Imana ibahezagire. Murakoze kudutega yombi.